isuka mu mutwe kuri parasera yiwanje umviriza rero sheri umviriza madame cyenda kubaha ndagukunda reka duce buhoro buhoro ndasabye none nico bivako erega hari abantu bemera kugigiturire kubera gashahara gake ibaze sivyo nka Yohani uramuzi sivyo ubu wewe ari muri sentare ngo y'intango imuramvya akavisa umugore mu Kabezi none uwo muntu 350 bizomutunga ndacitse umugore ntumva ko ari ngorane ushaka usika abana ku gasozi bavugira umugabo jewe oya none ntabasize he nicuri kumwe nabo sanavyemera na Bibiliya yonyene iravuga ngo umucamanza nuvuga ukuri nuvuga ukuri sawa ndagutahuye gari sinaraye ntasinziriye ngoro w'imarse ngo wabuze ibitenge bishasha ego nyumviriza ntacyo madame ni kangahe wowe umbwira ko ukeneye ibirato bikumanika hejuru nkabura amahera nk'ibirato muri umugabo ubwo bushatsi manzi urindire ubwo bushatsi bunuka uraburyohererewe ubwo bushatsi bunuka wowe burakunezereye rakunjurira umviriza rero sheri umviriza madame cyenda kubaha ndagukunda reka duce buhoro buhoro ndasabye raba iyi contact ubona imodoka iyi ni imodoka tuzohora tugiramwo kandi irimwo na climatiseur ntuvyibagire rega jewe umviriza ndakubwire madame umviriza jewe ndacerewe ku kazi ngo mbana nigide ariko nagomba kugenda kubwira ikintu kimwe erega gashahara turonka niko kwambika kujya kuntu ushaka wewe nta na fondo tirimwo nagashahara gatoya nukuri reka na jewe none ntubizi ko kwishure nimbago nayitekera bigakunda nzokoresha ubwenge naje sindi kicucureka ariko nanje ndabibona aka gasharaka nukuri sheri kubwo umushara turonka muri make simbayeho neza ndabibona urabona ko ujya mu kogwo kwa Karori yize imyaka ingaha nahejeje umwaka mugabo urabika ipangu bafise arasuvye umushahara urya rega hari ukuntu imishahara igendera sumba sawa genda ku kazi genda ku kazi bampaye duhera kuri rimikaje uno musi ucusuma agafofo namarewa kuramburi amarewa oya bazarishe sawa ingo sheri nukuri goma ngaho ngende ku kazi mugabo cendavye kuntu mbayeho kubwo bukene sinari kuvyemera mugabo kubera agashara nigake mbayeho nabi mu vy'ukuri nukuri mbayeho nabi uravye abandi bose ukuntu babayeho nukuri je ndavuye kuvyemera nanje ndayatoye. Allo? Oui. Ego. Sinshoboye kukumenya neza. Ego. Dosiye yawe ndayibuka. Ego. Oya. Jewe nta giturire nshobora kurya unyumve kandi unyumvirize. Kuko igiturire noba ndiko ndikwegera umuvumo mu muryango wanje. Nshisha ukuri aho kuri. Ivyajije president je ntumbwire no. Sishobora. Magistrat. Anita.
Namahoro. Namahoro. Lewe mbega nta muntu yakuhaye utuntu ngaha. Utuntu twuduki. Nta muntu yasize utuntu aha. Jewe nta muntu yampaye utuntu. Reka kwigirisha ari umuntu yambwiye ko akuzaniye ibintu. Canke n'uyu nyene ariko arangorera ivyiyumviro. Umviriza, urya muntu dufitiye irya dosiye yiwe yavuze ko aduha 30 miliyo hama dugakoresha ico twize. Reka twe turafise ubwenge. Sishobora agashahara kanje ni gato ariko kazontunga kujya nyene hamwe na Kristo bizoshoboka byose. Neherabo kuntu kagwaye amasamba mbwika kahishi wako wigira ikicucu mbega kubera iki wigira ikirofa nukunyene imiliyoni 30 kirazira. Hari ikintu ntari umviriza hari ikintu ntari bwigere ndakubwira ariko ngira ndakikubwira. Mbega urazi ko procureur ashigikiye Jije President. Wibaza ko ndabikora cyenyene. Jije President. Ucubahiro cawe. Nukuri ndakubaha ariko simpima kugigiturire. Umviriza rero kintu ngira ndagukorera. Ngira nce kuri procureur aguha imitation yakure aguti mwaro canke mucenda juru urare kutazohishira wewe. Naco nakibazo. Oya ndakuzi wazokugurira. Reka nzira ukuri ntaco. Ego. Sawa reka genda zitore. Kuvubu mbere kuvubu. Urubanza ntirugifise wewe ngiye kugwikurikiranira. Sawa nta kibazo ariko gahemu nta kundi ndemeye kuduga iyo bantaye kubwo kuzira ukuri. Yo nabutungane buhari. Oya sitavyemera yankubise isuka mu mutwe kuri parasera yiwanje. Ubutungane buramweceje none ibi bintu biriko biraba papa Burundi aravyumva arabizi. Ndacitse intege we Matayo nabutungane buhari Matayo pore sana reka cyaje nabikurikiranye byose kuva ku ntango gushika ku buherezo. Muta sabwe ndacitse oya nucika intege haracariho ivyizigiro Matayo. Erega uzunguruza birashoboka. Humura abarutanguye sibo baruhejeje. Humura rero umviriza ndakubwire ikimenyamenya watwari ko turabura ni watwaye wanciriye urubanza mu modoka yiyo. Umva ko kaje umviriza rero ndakubwira ikintu kintu. Arabibona Mutama. Erega Simana ngo ibone hose icarimwe mugabo hariho ivyizigiro. Abacamanza bubu bari kune bari gutanu. Hari umuntu avuga ngo jewe uno muhamagaro ndimwo gucira imanza bene gihugu nubwo bompa ibintu bitayega sindota ndabirose ukuri ndagucishaho kuri. Uvuga nyene ego kandi ikindi naco hariho abantu b'abacamanza bakaboko naho bobaha ivyuzuye igihugu cose aguma asaba igiturire. Ikintu cankondoye umutima iparasera yinkubitiye yankubitiye pore sana naboneka oya reka nawe ntiwiyahure. Umviriza aho ikintu kihari sivyo. Manzureke ego mwaba nimuje kwishure nukuri. Oya nibagende nukuri ariko yankubise isuka mu mutwe. Uhumura rero ndakubwiye anyongera iyindi ego acambwira ngo iyo uzoja hose uzotsinda. Oya uhumura none ni Imana. Oya naho uzoba muri gasambura amanza ndakwijeje uzorutsinda.
ikintu reki harukwiye kumenya ahubwo abo bacamanza baronka amafaranga atabafasha mu miryango yabo bari bakwiye kubongera agashahara. None nico bivako erega hari abantu bemera kugigiturire kubera agashahara gake ibaze sivyo nka Yohani uramuzi sivyo ubu wewe ari muri sentare ngo y'intango imuramvya akavise umugore mu Kabezi none uwo muntu 350 bizomutunga ndacitse umugo ntumva ko ari ngorane kandi ikindi kibabaje benshi bagenda n'amaguru kumbe vyari bikwiye ko bandenganye oya zuba ngo vyari bikwiye ahubwo nabo barakwiye kubibuka. None nta bacamanza bafise umutima bashobora gukorera igihugu barahari mugabo nibo bake. Ikibazo rero kihari je ndiko nama mvuga nama ndabibabwira ntimwumva sivyo ndabizi ko igihugu ibintu atari kirenga mugabo batume barondera n'ubumoto bwajeho kuki bwo kwideplasa none yego iparasera yanje Mustantera arayizi yego tezona arayizi yego dekrati arayizi yego mugabo vyase ko basokorora ururimi ngo bavuge uko biri kose reka ndakubwire sivyo ikinyoma kimara umunsi ni kimara umwaka iyo bija hose wewe urubanza canke ukuri uragufise uzoruhira gutsinda kandi nagomba ndakubwire sivyo ikiriho ni wizere ahubwo ukwiye kuba mu bandi duhimiriza abo bantu bakaboko hatume habaho umugwi wo mwibanga ukurikirana bakaboko abacamanza bakaboko sivyo kugira ngo baze barahanwa bashengezwe birukanwe muri iryo banga. Nagize ngo mvuge acambwira ngo ziba ngo uyo mutwe nkitiyara bari bakwiye kuwutabura pole sana ariko rero uko biri kose sivyo cyari kintu mpora numva ngo ari bigwati ngo vy'amahoro bakubakira impunzi hirya no hino mbega abacamanza nabo ntibo bagirira ibigwati vyabo babamwo kuko ni naho taha mwijoro utohura n'umuntu ngo agutegere ngo aguhere ivyi urazi ingene bibabaje ukiga imyaka 30 ugasanga ugaza ahantu n'akadokima uriko uragonda intoki. Erega nanje nibajije kubera ko umuntu aduciriye urubanza aciye atwangwa n'uwo twariko turaburana none wumva gute yokwemera ko agenda n'amaguru aho rero no badufatira ugasanga umuntu n'umukozi akora by'ukuri yitanga akamaro kwezi kose yambara ishati imwe urumva ingene bibabaza none boguha igituro c'50 ureka ugitora uragitora ahubwo rero ikihari sivyo nukuri ni barahe babahindurira ubuzima ndakwinginze yego none tugire Kristo naganze sawa murakoze uburembe humura rero je nzogufasha hanyuma wunguruze bakurenganure sinzomushobora afise amahera menshi uzomushobora kuko ufise ukuri guruta amahera nk'ibi bihe nyene ishubahiro ijisho ryiwe ubu riguma rikurikirana hirya no hino bagufashe aha ubusezeye akazi